Hello guys, nizere ko muri amahoro kandi uyu munsi tugiye kwinjira mu buzima bw'umuntu yarashwe mu migumuko aho yari karagurisha maske kugira ngo abantu bashobore kwikingira kirimogene. Iyo nayo ino muri Kenya bayitwa tear gas. Ibi ngiye kubashikiriza vyabaye inyuma y'indwi zibiri ziheze aho hari mu gihe c'imigumuko abantu bariko barakora amandamano, ariko yarashwe kandi yegerejwe inkoho, wewe ntiyari mu migumuko akaba yarashwe mu mutwe. Kandi ivyo vyakozwe n'umupolisi w'igihugu ajeje umutekano kandi ajeje gukurikirana abanyagihugu. Reka dufate kano kanya tuyage ku buzima bwa Boniface Kariuki. Numuhungu yarakiri muto cyane, naho yitavye aryamiye ukuboko kw'abagabo hakiri kare. Yarafise imyaka 22 kandi yarasanzwe agurisha maske mu buzima bwiwe busanzwe, aho umuryango wiwe ubandanya ushikiriza ati waruki mutegeme kuko niwe yafasha umuryango, yakora uko ashoboye kugira ngo umuryango wiwe ushobore kubaho. Aho naho nashatse kuvuga ati papa wiwe na mama wiwe hamwe n'abatonya biwe ndetse kandi n'abandi benshi cyane bo mu muryango bari bakimutegemeye kuko ari we yabafasha byinshi bigiye bitandukanye. Uwo munsi bishikira Boniface Kariuki hari ku munsi w'amandamano aho umupolisi yamurashe urusasu rwo mu mutwe. Ako kanya nyene Boniface Kariuki ahita agwa hasi. Muri bamwe bari mu migumuko canke bari ko bakora amandamano barabibonye bahita bafata Boniface Kariuki bamwirukangana kwa muganga. Kandi nagira nkumenyeshe ntako abaganga batagerageje, ntako abaganga batakoze kugira ngo batabara ubuzima bw'uyu muhungu Boniface Kariuki, ariko vyarangiye Imana imukunze kuturusha akaba yajyamiye ukuboko kw'abagabo. Uno mwana w'umuhungu yarakiri muto, aho ivideo yiwe yerekana ingene umupolisi yamurashe urusasu rwo mu mutwe yagumye ihanahana ku mbuga nyinshi zigiye zitandukanye. Niho uno munsi umuvugizi w'umuryango yashoboye gushikiriza urufu rw'uno muhungu yarakiri muto afanye ubuto bwiwe ndetse ku myaka yiwe 22 bivuye ku mvo z'uko zo kuraswa urusasu rwo mu mutwe rugahingurana mu bwonko. Kandi mbandanye ndabibutsa ntako abaganga batagerageje kugira ngo bagwane ku buzima bwiwe abandanye kuba ari muzima, ariko byarananiranye. Kano kanya ya niyo makuru ariko aravugwa ku TV akomakomeye no ku mbuga zigiye zitandukanye kandi no ku maradiyo, aho abapolisi babiri bavugwa ku bwicanyi bwakorewe uwo muhungu bamaze imisi barafashwe kandi bamaze gushikirizwa ubutungane, ndetse bagize imisi baburana ku bijanye n'urufu rw'uno muhungu avuye akiri muto. Kandi babaye barahagarikwa mu kazi aho iperereza rikibandanya, aho DCI ibandanya ikora iperereza hamwe na IPOA. Umuryango w'uyu muhungu yitavye Imana ubandanya usaba ubufasha harimo n'amafaranga avuye muri leta, kandi ko bocirirwa urubanza rwiza bataravye hirya no hino kugira ngo umwana wabo ashobore kuronka urubanza ruciye mukuri. Aho umuryango witavye Imana ubandanya gushikiriza ati aho amahera baciwe n'ibitaro yari karavurirwamo arenga 3 miliyoni z'amahera y'amafaranga y'amanyakenya, niho umuryango wiwe ubandanya usaba ubufasha ndetse no muri leta ko yoshobora kubafasha uburyo bw'amafaranga kugira ngo bashobore kuriha ibitaro ndetse banashobore gutora umubiri w'uwitavye Imana yajyamiye ukuboko kw'abagabo. Mu kurangiza kino kiganiro n'abateguriye mu kurangiza ndabashiriramo akavideo k'umuvugizi w'umuryango w'uwitavye Imana, ndetse namwe mushobore kumviriza bimwe muri ivyo yashikirije, aho yari karasaba ubufasha bugiye butandukanye, yongera asaba ubufasha kuri leta kugira ngo arabe ko leta yoshobora kubafasha. Kandi muri rwa rukundo na bwa bumwe nongera ndagusaba nimba uri mushasha ubandanye kugira subscribe hamwe na like na share, muzoba mukoze. Imana ishishikare kubaba hafi no kubahezagira. Received a call at around midnight. It was at around 12:47 midnight from the hospital itself. They needed to have a brief with us, and we have already received the brief. We have been told what is happening, and the reality of the things, what is happening is that Boniface Mwangi Kariuki is confirmed to be brain dead. We as the family of Boniface Mwangi Kariuki, we cry upon you
because a lot of hopes and promises were being given to us, but none has come through.